kutagira umwina w'ivyisi, kuko wishinze umwina w'ivyisi biragutwara umutima ukarahuka. Umutima umaze kurahuka ucuja muri bamwe bapfuye bagenda. Abantu barapfa wowe ukabona umuntu muriko murahura naho yapfuye agenda. Imana iduhamagarira kwama imisi yose tubumbwa n'ivyo dufise. Ukazobona urose ivyo wambara, ukaronka ivyo ufungura, uravuga uti je ndahambaye. Kubera iki? Kugira uzumenye amagorwa ugowe, kugira uzumenye umusaraba wikoreye, urabanza ugenda urabe umusaraba uwundi mugenzi wawe yikoreye. Kuko wewe wabuhiriwe kuri iki, uwundi nawe agowe kuri iki. Ahiriwe nawe kuri iki, nawe ugowe kuri iki. Nico gituma ijambo ry'Imana ryamagarira twese kumenya yuko umwe wese afise icakurusha. Iryo jambo rigendeyeko ukamenya yuko umwe wese afise icakurusha, birizana urukundo. Ngo n'umwami yaratiye urushinge. Nta numwe rero yishoboje byose, ikizana urukundo nuko Imana umwe wese yamuhaye ingabirano yiwe. Uwundi aronka ingabirano yiwe, twese tugatereraniriza hamwe izo ngabirano zikatugirira ikimazi mu gihugu. Hariho ivyagezwe vy'Imana. Imana irakubwira iti vyifate muku, ntuhugumbwe ntugire ubwoba. Ijwi ry'Imana mpwemu yera niho iza muri wewe. Niho na Yesu yavuze ati sindabasize mwenyene, nzobarungikira umuhoza n'umuhanuzi. Niwe azoza arabahoza muri mu magume. Ni Imana yonyene ikikubwira iti ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Mugabo ukayibagira, nayo kiraba hirya. Wumviriza ijwi ry'Imana ikikubwira iyo uri mu bihe ivyo arivyo byose. Uba muri vyiza umviriza ijwi ry'Imana, kuko nivyo vyiza birashobora kukuborera. Abantu benshi bazi yuko abantu baborerwa n'inzoga. Hariho ibiborera kurusha ibindi. Amahera niyo ya mbere aboreza kurusha ibindi byose. Mu bintu vyo gutinya utinye kuborerwa amahera. Amahera yakuboreye akagufata neza ubu mwicanyi. Kuko ntushaka ko udashobora kuronka amahera, ushaka ko yose acaze wawe. Ushaka ko ibintu byose byo kwisi biba gwawe. Ucutangura kuba inkozi y'ikibi. Nico gituma rondera ibigukwiye.